sana ayo madolari sana igitoro nkuko umenga ngaha mu Burundi hari robine mvama turi mugabo perezida Ndayishimiye ahagwarije haramenyesha yuko gushika ubu arenze cyane kandi adashobora gutwara abarundi bivanye nuko wenyene asaba yuko Imana yomwitwarira igihugu cy'u Burundi kikarongorwa n'abashoboye kandi abo abanyagihugu kuri ubu ngubu bishimiye. Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbodesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira n'amakuru atebwa munyemere tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido aho mukuru w'igihugu nyene General Major Evariste Ndayishimiye ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi birateye ubwoba. Ni nyuma yuko rero abantu bararenga 22 ari bo nyene bahejeje kumenyekana yuko bitavye Imana, ariko nanone amakuru akomeye cyane muze kunyemera tuyabashitse ko mu buryo bw'idonido. Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu werereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu werereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru adushikiye kure mwese muherereye nga ku mugwa mukuru wa politike Igitega, baherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaje Bujumbura, nawe mwese muri mu makomine agiye atandukanye tubahaye kaze muri aya makuru adushike aka kanyereka. Rero tubirenda gukengurukiye cyane inshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kwa tarabikora akaniko karyo ndagusoma reko musi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracabona rakazujya nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayira amakuru avugwa mu bisata bitandukanye gisata ca politique umutekano n'agatekanzira muntu mukatorizwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira aho muri aka gatondo kuri rigenekereza umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ivyo bihejeje gukomera cyane ubwo nanone arungitswe na cyane aho ariko arakurikiranwa n'abahinga mu vyerekeranye n'amagara yiwe. Gushika ubu rero ibiro vy'umukuru w'igihugu bikaba bitashimye kugira ico bitangaza ku ngene umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye niyo yoba yarungitswe bivanye nuko amasanamu yabonetse ari uko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wenyene gushika ubu ngubu agwaye cyane. Ni nyuma yuko rero ahumiriza abanyagihugu na cyane abajenari bakomakomeye ubwo bari bishikiye ngaho harimo nanone Liyetona Nkurunziza harimo Liyetona General Prime Niyongabo n'abandi bategetse bakomakomeye ngaho mu gihugu c'u Burundi aho nyene bari ko bumviriza ibijanye n'amajambo akomeye cyane. Ayo majambo rero yoba agiye kwibonekezamwo ikintu gikomeye cyane na cyane ko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wewe nyene ubwiwe yoba ashaka gutanga imihoni. Nyuma yuko rero amakuru akomeye cyane avana none umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye ari amakuru ateye ubwoba. Tugera tuze kugaruka ko muri aya makuru twabateguriye bikaba nyuma zuko rero amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira kuri ubu ngubu mutambukanye y'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye yubari wenyene arongoye igihugu c'u Burundi bivanye nuko intwari ya CNDD-FDD irongoye n'abasuma batagira izina bivanye nuko ibiriko birabanga mu gihugu c'u Burundi ari akamaramaza. Ndabibutse yuko rero na Pascal Nyabendi yoba ajeje kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye umwanya ku mwanya arashobora nanone gufata ingingo ikomeye cyane nkuko vyahora ku ntwaro ya President Umulisi Petero Nkurunziza. Amakuru akomeye cyane rero ni buryo donido aho turi bwaze kubashikiriza na cyane ikiyago twagiranye n'umumenyesha makuru akomeye cyane akorera none kandi yegereye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane adushike biraboneka yuko intwaro ya CNDD-FDD ishitse aho umwasi ashaka bivanye nuko gushika ngubu amabi ariko arakorwa kandi abategetsi bakaba bariko barahatira umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gufata ingingo ikomeye cyane yo guhushura umwari wa Red Tabara bivanye nuko uhejeje guhekura abavyeyi bigorewe ngaho mu gihugu c'u Burundi. Nyuma yuko rero ahejeje kumenyekana abantu batari bakeyi bahejeje kugandagurwa bivanye n'igitero gikomeye cyane kaminuza cagabwe ngaho mu gihugu c'u Burundi ku munsi w'ejo haheze ubwo nanone gushika ubu rero haraciye amajoro ashika abiri ivyo vyose bibaye. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira rero arateye ubwoba ngaho mu gihugu c'u Burundi bikaba nyuma zuko rero umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wewe nyene gushika ubu rero yamaramarijwe
ku rubuga rwe rwa X rwahoze ari Twitter. Ni nyuma y'uko wewe na Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo bariko nanone bahumuriza abanyagihugu kandi nanone batanga umuco kuvyerekeranye n'izo nkozi z'ikibi zibonekeje, ariko nanone abanyagihugu bace bashikiriza amajambo akomeye cyane ariko aratera agashavu umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Nivyo ukunda rero turi bubashikirize ayo majambo akomeye cyane n'inyishu zatanzwe, aho nanone bagiriza umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wewe na Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo kuba boba ari inkozi z'ikibi kurusha umuhari wa Red Tabara. Birababaje cyane ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi, na cyane ayo majambo akomeye cyane ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibiriko birabanga mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba nyuma y'uko ivyama biboneka vyibonekeza kandi mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, aho abanyagihugu bonyene bemeza yuko umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD dufatiye ku mbonera kure gushika ubu rero zoba ari abicanyi ruhebwa bivanye nuko Red Tabara yo ifise ico igwanira, ariko nanone bagasegura yuko izo mbonera kure nanone za CNDD-FDD gushika ubu ngubu rero zamazibonekeza mu bikorwa bitandukanye byo kugandagura abatari bake igiturire ngaho mu gihugu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye vyama vyibonekeza. Gushika ubu rero ni munyemerere tuze kubigaruka ko muri amakuru akomeye cyane yeje kudushikira, tuze kubashikiriza ijambo rikomeye cyane umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ashikirije ku mutambukanyi we kugira ngo ahumirize abanyagihugu, na cyane ko abihweza vya politiki bo batemora yuko gushika ubu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye rwo bari urukino rwiye kugira ngo nanone zimwe mu ntwazangabo ngaho mu gihugu c'u Burundi arizo nyene zifata ingingo ikomeye cyane. Kandi ndabibutse yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yoba ajeje gukura Neva bivanye nuko gushika ubu ngubu ari we yihagiye ikibanza cyo kurongora no gutwara abarundi. Ndabibutse yuko rero ivyo vyose abanyagihugu batabishigikiye bivanye nuko nabo nyene bashikiriza yuko na Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ataco yomarira abanyagihugu. Gushika rero munyemerere ayo makuru yacu tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido mbere yuko tubashikiriza ayo makuru twabateguriye. Reka makuru yacu tuyatangure ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira ngaho mu gihugu c'u Burundi. Ntushobora rero kuvuga ngo uriko uragwanya ibiturire kandi abayobozi b'ibihugu binjira kandi bakongera bagasohoka mu mabanga y'igihugu baterekanye amatungo bafise. Niko rero bisabwa n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ivyo rero bivugwa na Faustin Ndikumana urongoye nanone ikigo cishinze gukangurira abarundi guca rwevu no guhindura ingendo Parsem. Ni nyuma yuko rero vyongeye ku bwa Faustin Ndikumana ubukene bw'ibitoro bwibonekeza ku rugero runini cyane icamwa nanone kudatangwa nanone no gutangwa ibiturire. Gushika ubu rero kubwiwe rero ico yabwiye abamenyesha bakuru bacu ba Burundi News TV abandanya agira ati ivyo rero birerekana ko igiturire kibangamiye igihugu c'u Burundi. Ikindi kandi naco mwomenya nuko barya ibiturire vya mbere kandi ivyo biturire biribwa n'abategetsi bakomakomeye ngaha mu ntwaro yenye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aho rero adoma urutoke na cyane ku mukuru w'igihugu nyene n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu bijyanye no kunyonora amatungo y'igihugu, ariko nanone abanyagihugu ntibabandanye babitomora. Nyuma yuko rero ibiriko birasabwa n'umukuru w'igihugu nyene n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye dufatiye kubigiye kumushikira ku igenekerezo rya 2026 ubwo azoba yegeranye igikorane nanone muri cankuzo nkuko amasoko yacu avyemeza. Ndababwira ukuri ibizoba bishikiye kuri iryo genekerezo birateye ubwoba, mwitegure ikintu kigiye kuba gikomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi, aho umukuru w'igihugu nyene n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agiye guhura n'akaga nubwo atorohewe n'amagara yiwe. Gushika ubu rero abanyagihugu tibizera neza yuko umukuru w'igihugu nyene n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye azoba yitavye ivyo bikorane nanone vyo gushimira Imana kubw'umuryango w'umukuru w'igihugu nyene n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu rero reka tubandanirize kuri ayo makuru akomeye cyane nanone ashikirizwa na Faustin Ndikumana, aho rero twovuga nko kunyuruza amatungo y'igihugu, gutunga ivyo nanone udashobora gusigura, gutoza amahera atemeye n'amategeko nk'ayama yibonekeza mu gutoza abanyagihugu muri cankuzo mu bijanye ngo nuko ari ugutegura igikorane c'umukuru w'igihugu nyene n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Inzego zose z'ubutegetsi ngaho mu gihugu cacu Burundi zirafise uruhara rukomeye cyane mu bijanye no kunyonora amatungo
amatungo y'igihugu yoba umukuru w'igihugu abashikiranganje batandukanye mu vyo bajejwe n'abategetsi bakomeye ntwazanga mu gisirikare bose bamwe bama bibonekeza muri ibi bikorwa bitandukanye na cane ko bisigurwa na Ndikumana. Nyuma yuko rero Faustin Ndikumana atera kamo nanone abegwa bose n'itegeko ryo kwerekana amatungo yabo imbere yuko batangura amabanga y'igihugu, inyuma yaho nanone utabikora wese yo bikora ku neza y'igihugu. Kubwiwe rero nta bantu bato woja kubwira ngo shira amatungo yawe ku mugaragaro nawe nyene atavyo uriko urakora. Ni vyiza rero ko bikorwa gutyo urugwaruka rufatiyeho akarorero. Ni nyuma yuko rero reka rero amakuru yacu tuyabandanirize nanone kuri aya makuru akomeye cyane ku nkuru y'umubabaro. Ni nyuma yuko rero nta kibi Jerome niyo nkuru yigera akorera igihugu cacu c'u Burundi. Caporal Chief reka rero amakuru yacu tuyabandanize kuri amakuru akomeye cyane bivanye n'iyo ngingo ikomeye cyane Ndikumana yashikirije kubijanye n'igiturire. Murazi yuko nta kibi kuri ubu ngubu rero umupolisi wacu Jerome niyo nkuru yakoreye igihugu c'u Burundi, nyuma yuko rero yakunze u Burundi abwipfuriza kuba igihugu kizira igiturire. Ejo rero ntazoshobora kubana n'abana biwe bivanye nuko kuri ubu ngubu apfunzwe kubw'akarenganyo, ntazoshobora rero kubana n'abana biwe ngo bahimbaze Noel. Ni nyuma yuko rero ntimwibagire Jerome niyo nkuru n'umuryango we tubashire mu mashengesho yacu. Ni nyuma yuko rero amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ababishoboye barashobora no gushigikira Jerome niyo nkuru. Tubwire rero Jerome niyo nkuru ko atakibi tumuzi ko bivanye nuko gushika ubu ngubu rero abaryango be batazoshobora kubana nawe. Ni nyuma yuko rero inomero yo kubifuza kandi kubashaka gushigikira umuryango wa Jerome niyo nkuru Eco Cash nanone ni 71 yanditswe kuri Jerome niyo nkuru, nayo Romi Cash ni 37 yanditse kuri Jerome niyo nkuru. Nayo rero Imana ibandanye kumurinda. Nyuma yuko ayandi makuru akomeye cyane twabateguriye, reka tuyerekeze ku makuru avugwa nanone irya rino ku migabane y'amakungu ya kure, aho umukuru w'igihugu ca Ukraine President Volodymyr Zelensky kuri ubu ngubu rero yatangaje kuri iri genekerezo ko igihugu ciwe gikeneye abasirikari bangana 500,000 biyongera kubafise kugira ngo nanone mu gukomeza guhangana n'Uburusiya mu ntambara ivyo bihugu vyompi birimwo hafi imyaka 2. Ni nyuma yuko rero mu kiganiro cyo kurangiza umwaka yagiranye n'abamenyesha makuru b'i Kiev nanone kuri iri genekerezo bivugwa yuko rero yatangaje ko Ukraine ifise urugamba abasirikari bamaze igihe kinini batararuhuka bitewe n'ibitigiri vyabo bidahagije. Akaba rero yasiguye ko abategetsi bakuru mu gisirikari bamuhaye icifuzo yuko nanone yofata ingingo ikomeye cyane kandi hakoba ukwinjiza mu gisirikari abasirikari bari hagati y'150 n'abasirikari bashika 500. Nyuma yuko rero ayandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ariko nanone kandi ngo ntivyoroshe kuko ico gitigiri ari kinini cyane. President Zelensky rero yagize ati niki kizoba nyuma yuko ibintu biriko biraba ngaha muri Ukraine ari ibintu biteye ubwo biriko rero nanone ni nyuma zuko gushika ubu ngubu amakuru dufise ari uko ikibazo kijanye nuko atahandi bari nanone kandi n'ibindi bihugu biriko biratanga intererano. Ni mwijambo ryiwe rero ryo kurangiza umwaka nawe nyene yashikirije kuri iri gerekerezo nyuma yuko President Vladimir Putin w'Uburusiya yamenyesheje yuko igihugu ciwe gifise abasirikari bashika 1,617 banganye n'abanye Ukraine. Nyuma yuko rero kandi batazohagarika intambara badashitse kwihangiro ryabo. Tubamenyeshe yuko igisirikare ca Ukraine kiriko rero gica mu bibazo bikomeye cyane bitewe nuko kiriko cimwa ubufasha n'igisirikare cahora gihabwa nanone n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi harimo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo bamwe rero n'abandi babona ko Ukraine yoba iri mu nzira yo gutsindwa intambara iriko iragwanya nanone n'igihugu c'Uburusiya. Ni munyemerero ayo makuru akomeye cyane tuyabandarize ku makuru akomeye cyane nkuko twabibabwiye mu fiyafunyo twababwiye umugambo ukomeye cyane nyuma y'ijambo rikomeye cyane umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste Ndayishimiye yashikirije bivanye nuko gushika ngubu amagara yiwe atamerewe neza, aho yagira ati umwanya ku mwanya ndashobora nanone guhamagurwa n'Imana bivanye nuko nawe nyene yahora abishikiriza. Yashikirije yuko rero
wewe nyene abanyagihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi bo bamwipfuriza kuba yohamagarwa n'Imana bivanye no kuba bamenya kandi bashobora kuba babona yuko wewe adashobora gutwara abarundi n'igihugu c'u Burundi nyuma yuko rero ariko arashirwa ko nanone kandi akaba ariko arashirwa ko ingufu kugira ngo atange imiho bivanye nuko bamwe bategetsi bakomakomeye bariko baramwagereza yuko ataco ashoboye ariko ndabibutse yuko abanyagihugu bo nyene bashikiriza yuko umukuru w'igihugu nyene c'ubare General Major Evariste Ndayishimiye ntawo wo kwishimira kumusubirira bivanye nuko intwaro ya CNDD-FDD atakiza kirangamwo bikavugwa yuko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira CNDD-FDD itegerezwa gukurwa ko ariko ivyo bikaba bivurwa na cyane na bamwe babwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD abari mu mugambwe wa CNL bashikiriza yuko gushika ubu ngubu inkozi z'ikibi ari abari mu mugambwe wa CNDD-FDD bivanye n'ibiriko birakorwa n'imbonera kure gushika ubu ngubu rero ari vyo nyene biriko biratera agashavu abanyagihugu batari bakenda bibutse yuko rero nga mu gihugu cacu Burundi ibiriko biraba bishigikiwe n'umugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD n'uwuyirongoye bivugwa yuko rero umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yama yibonekeza mu bikorwa bitandukanye reka rero twiganukire ku majambo akomeye cyane nyuma yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi hamwe na mugenzi wewe Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo aho nanone bahumurizaga abanyagihugu kandi bashikiriza ijambo rikomeye cyane ku rubuga rwabo rwa X aho nanone bavuga ku gitero cagabwe n'umuhari wa Red Tabara aho leta y'u Burundi gushikungu itaremeza yuko Red Tabara yoba ari yo nyene yagavye ico gitero ku gataka ku Burundi aho leta y'u Burundi yemeza yuko ico gitero rero coba caragabwe n'abantu gushikungu bataramenyekana ariko Red Tabara yoyo ikaba yarimenyeshereje yuko ari yo nyene yoba yagavye ico gitero ayo yashikirije yuko abasirikari bashika 9 aribo bajeje kwitaba Imana n'umupolisi umwe n'abandi banyagihugu ariko rero birababaje cyane ntidushigikiye iyo ngendo bivanye nuko kwica abanyagihugu n'ivyaha bitandukanye kandi vy'intambara kandi bihanwa n'amategeko bivanye nuko abanyagihugu atamakosa tuba dufise ni nyuma yuko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira amakosha arafiswe n'abategetsi bakomakomeye na cyane intwaro ya General Major Evariste Ndayishimiye bivanye nuko idashobora kubura ibigwanisho kugira ngo ihangane nabo bariko barabandanya mu gukora ikibi ku banyagihugu bo mu ntara zitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi ndabibutse yuko rero no mwishamba cimeza ry'ikibira ariko amahibonekezamwo ibikorwa bitandukanye na cyane bica vyumvikana yuko baharimwo inyeshamba ziteye ubwoba ziriko ziraronka intererano ikomeye cyane kuko umwanya ku mwanya murashobora kumviriza ikintu gikomeye cyane yuko bo bahejeje gufata gitegani nyuma yuko rero umwari wa Red Tabara wewe nyene utangaza kandi ukamenyesha yuko umwanya ku mwanya urashobora gufata ingingo ikomeye cyane kandi ugahindura ingendo yo kugaba ibitero ku banyagihugu ahubwo ugaharanira gufata umugwa mukuru wa politiki Igitega aho nanone uyo muhari ushikiriza yuko uzobandajya ukurako intwaro y'agahotoro yama yibonekezamwo inkozi z'ikibi nk'imodera kure n'ibindi bikorwa bitandukanye bikorwa n'abashikiranganje mu vyo bajejwe bivanye nuko bamwe twavuga nk'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazira ndakugarika aho hatangazwaga yuko Gervais Ndirakobuce yoba agiye gusubirira umukuru w'igihugu nyene c'ubare General Major Evariste Ndayishimiye ariko mu makomanteri abanyagihugu babandanye bashikiriza yuko wewe nyene ari ruhebwa kurusha nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye none ubu rero nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ariko aravuga yuko yoba agiye gutanga imihoho bivanye nuko abona yuko adashoboye gutwara Uburundi ni inkuru rero inezereje abatari bakenga mu gihugu c'u Burundi bivanye nuko gushikungu rero itunga ry'igihugu n'ibindi bikorwa bitandukanye bibandajya vyononekara bivanye n'intwaro mbi y'agahotoro irongowe n'abakuru bakuru bivugwa yuko ari abasuma ruhebwa munyemerero ayo makuru ari twabateguriye tuze kuyagaruka ku munyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene c'ubare General Major Evariste Ndayishimiye ashikirizwa yuko kandi agashikiriza yuko ingingo ziba ziriko zirasabwa n'ivyo abariko arasabwa n'abanyagihugu gushika ubu ngubu atashoboye kuba abitunganya munyemerero ayo makuru ari twabateguriye wowe wumviriza amakuru yacu urumva ari yihe ngendo irakwiye gufatwa nga mu gihugu c'u Burundi kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza ndabibu
twibutse yuko rero ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi biriko biraterwa na cane n'intwaro mbi cane nkuko bishikirizwa n'abihweza ivya politiki mu karere k'ibiyaga binini ariko bareberera igihugu cacu c'u Burundi. Munyemerero ayo makuru natwe twabateguriye tuze kuyagaruka ko mu bindi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko bamwe mu bamenyesha ibijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu shikungu batashimye gushikiriza iyo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye, ariko rero bikaba vyahejeje kumenyekana yuko aremvye cyane. Munyemerero tuze kuyagaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka, nizere ko iteka umunezero n'ivyo tubipfuriza aho uherereye hose. Iyi ni Burundi News TV.